Zongenda bahaye ikaze nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndabifuriza kumererwa neza kandi ndabahaye ikaze nanone muri nondwi nshasha twotanguye turi kwigenekerezo rya 17 ruhuma 2025 ndabahaye ikaze kuri mwebwe mwese aho tugiye kuguruka ku idonido ry'amakuru aremereye cyane amakuru akomeje kugenda aravugwa amakuru ari karagaruka nyine kubigendanya n'umutekano politique diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye turagaruka ku makuru ari karavugwa cyane nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi no mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abandi n'ahandi hamwe na hamwe hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane mu gihugu c'u Burundi umutekano wari wacungerewe cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi akaba avuga yuko uru rubanza rwa General Guillaume Bunyoni yahoze ari agikomerezwa muri leta y'u Burundi yarasabye byinshi bigiye bitandukanye ndetse amakuru yama aradushikira akaba ari karavuga yuko nyine uyu General Guillaume Bunyoni yongeye no kumererwa nabi cyane mu nyuma yo kuva muri urwo rubanza nkuko amakuru yoma aratugera bivuga mu mpera z'indwi twamaze gusozera nyine nibwo General Guillaume Bunyoni asanzwe arafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega yaritabye urukiko nyine rw'iyungururizo nkuko rwa Gasambura manza nkuko amakuru yama aratugera bivuga ndetse akaba yarasabye byinshi bigiye bitandukanye aho yaravuze yuko amagara yiwe atifashe neza ndetse aho yanavuze yuko nyine hagomba kongera n'ubundi hakubarizwa agateka kazina muntu muri iryo bohero avuga yuko afunzwe mu buryo butari bwiza ndetse yama agaragaza neza ko yifuza ko ibintu bimwe na bimwe byohinduka ndetse na cane hakiyongeraho nyine ibigendanye no kuba nyine yafungurwa by'agateganyo kugira ngo ace arabasha kuba yo kwivuza neza ni mu gihe ku ruhande rwa leta y'u Burundi bama bagaragaza yuko rero badashobora kuba boza umugirira ikigongwe aho gushika no mwanya bama barasaba yuko ahubwo agomba kuba yokomeza gufungwa ubuzima bwe bwose gushika uno mwanya kandi muranyemerera tugaruke ku bindi biriko biravugwa hari undi rero munyagihugu arasanzwe aremere cyane uyu numwe mu batanguje ibitaro bya Kira Hospital nkuko amakuru yama aradushikira nawe akaba aherutse guca nyine akaba aherutse cyane aherutse kuba yaraciriwe umunyururu wo gufunga imyaka yarugwa muri 20 nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ngira ngo mwarakurikiye amakuru yiwe nyine agendanye n'urubanza rwiwe aho yagerezwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye urubanza rwa Kamaramaza kuri muganga Christophe Sahabo yaraciriwe gufungwa imyaka 20 ndetse no kunyagwa amatungo yiwe kwa gatanu heze hari kwigenekerezo g14 ruhuma 2025 senare nkuru yamuha yaraciriye urubanza rwa muganga Christophe Sahabo agira akwize rero imyaka 3 mu munyururu w'akarenganyo nkuko byoma bigaragara turagaruka kuri bindi bikomeje kugenda biravugwa aho leta ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo yamaze kwemeza yuko rero igisagara ca Bukavu nga muri Kivu y'Amajyepfo byamaze kwigarurirwa n'umuhari wa MTSR ibi kandi barabitangaje mu nyuma y'inama iremereye cyane yakozwe na President Félix Antoine Tshisekedi Chilombo nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira amatwi aragaragaza neza ko leta ya Kongo kuri no nshuro noneho yabuze icyo yokora n'ico yoreka mu nyuma yuko ikomeje kugenda iratakaza ubutunzi bwayo igatakaza n'ibikoresho bya gisoda mu ngwano zarabaye kandi biraboneka yuko uyu mwari wa MTSR wabashije kubaho kwigarurira ibice byinshi birimo icyo kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umugaba mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu ndetse akiyongeraho kandi n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe aho gushika uno mwanya harimo n'ibikoresho bya gisoda babashije kubaho kwigarurira ndabaye ikaze kuri mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mwese ndabahaye ikaze arubwamije ngaha byona kwanditse sabone kugira ucuwaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ikaze kuri mwebwe mwese kuba twumviriza muri ngaha i Burundi kuba twumviriza muri mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye mu karere k'ibiyaga binini abatwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya Asia Australia Amerika n'andi hose
bisonda kwanditse sabone kugira ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ikaze reka dutangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho, reka tuyatangurire ku buzima bukomeje kumererwa nabi bwa General Guillaume Bunyoni. General Guillaume Bunyoni mu mpera z'indwi duhejeje gusozera yaragaragaye imbere n'ubundi yaragaragaye mu rubanza ruremere cyane, aho yari ariko arasaba yuko urubanza rwego kongera gutangura bushasha, ndetse yaranasabye yuko rero nyene yofungurwa byo gateganyo mu rwego kugira ngo ashe kuba yaraba uwingene yo kwivuza. Uyu tuvugana amakuru adushikiye muri no mwanya aragaragaza neza ko General Guillaume Bunyoni yongeye kuremba cyane, ndetse akaba yongeye kumererwa nabi cyane mu nyuma y'iko agira ingwara y'igisukari cyangwa se ibizwi nk'idiabete. Amakuru dufise aragaragaza neza ko kandi no muri urwo rubanza amagara yiwe atarifashe neza. General Guillaume Bunyoni arakomeza kwagirizwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye nkuko amakuru yoma aradushikira, ndetse batari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko gushika no mwanya isa ku isa ashobora kuba yocikana, ariko kandi biremezwa neza yuko abafunge mwibohero rikwijya Gitega cyane cyane bagirizwa ibyaha bimwe na bimwe, cyane cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru atugeraho canke amakuru adusumira akaba agaragaza neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragazwa n'amakuru ariko arava mu ibohero rikuru rya Gitega, avuga yuko nyine ngaha muri rino bohero abantu bose batari kwiye kuba bijya kwivuza cyane cyane bagirizwa ibyaha birimo gutembagaza ubutegetsi ndetse no kudgandagura abategetsi bakuru b'igihugu. Bikaba bivugwa yuko rero badategerezwa no kuba batari kwiye no kuba bijya kwivuza hanze, ahubwo bategerezwa guhura n'abaganga bari muri ivyo bice. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho rero kubigendanye n'abafunzi General Guillaume Bunyoni, nabo barasigura yuko nyine igihe cyose akeneye kubonana n'umuganga ari kuriwe kuba yobonana nawe icakora. Bivugwa yuko rero adafunze mu buryo bwiza nkuko byama bigaragara. Ibi byatumye twongera kugaruka ku makuru yaranze ino ndwi twamaze gusoza, aho hagaragaye nyine mo urubanza rwa Bunyoni, aho igisabo cyo kurekugwa by'agateganyo ndetse no kugururirwa dosiye bushasha biri mu byo yama arasaba. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere u Burundi General Guillaume Bunyoni yararengutse kuri uyu wa gatanu uheze muri gisata ca Gasamburamanza muri sentare na inyuzwa mu rubanza nta herero idasanzwe yarabayereye mu ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Uwo yaraciriwe umunyuru w'ubuzima bwiwe bwose ari Guillaume Bunyoni yaranasabye gusambura urubanza rwiwe nyine dosiye yiwe yuguruwe gushasha nyine mu butungane nkuko byoma bigaragara. Ubwo rero amagara yo yatari yifashe neza, bigaragara yuko arembye cyane ndetse atanameze neza nkuko byagaragaraga, tunabibwirwa na bamwe mu bari bitabye ubwo rubanza. Umutekano wari wongerejwe nyine mu micungararo y'ibohero rikuru rya Gitega, kubwa babibonye abapolisi benshi n'abakozi bigendereza bari barungitsweyo, ndetse amabarabara yose yegereye canga se yerekeza kuri ibohero rikuru rya Gitega yari yamaze kugagwa atanumwe ari kuriwe kuba yoyanyuramo. Amagara makeya rero ndetse n'ifungwa yamirizwa ni mu byamirizwa na General Guillaume Bunyoni. Muri urwo rubanza Bunyoni ashigikiwe rero n'umushingwamanza nyine wiwe Placide Gatoto yarasabye ko yorekugwa by'agateganyo kubera amagara yiwe atameze neza, mu gihe agwaye rero indwara y'igisukari yo ku rugero rwa kabiri. Yaramenyesheje amakenga yiwe ko nyine ashobora gusinzikara kubera iyo ndwara idakira rero, nubwo rero yandikiwe imiti yo gufata. Gushika no mwanya amakuru dufise nuko rero ubu tuvugana ari mu bitaro nyine mu bitaro by'iryo bohero rikuru rya Gitega, aho ariko aritabwaho n'abaganga mu nyuma y'uko amagara yiwe akomeje kugenda aramererwa nabi cyane. Keretse iyo myitwarariko nyine ijanye no kuvugururwa ndetse no kuvugwa, uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yiyamirije uburyo rero apfunzwemo, abona ko ari agahohotero. Yarasiguye ko rero nyine yagumye mu kibanza ca wenyine mu ciringo kirenga
imyaka 2 agahabwa iminota 30 gusa yo gusohoka aho afungiwe rero kabiri aho afungiwe akaba asohoka kabiri mu ndwi imwe. Ico icariho nyine c'umushikirizamanza wa Republika yarabivuze ko icariho rero c'umushikirizamanza wa Republika yaragize ico rero ashikiriza yemeza ko uburenganzira bwo kuvugwa rero bwubahirijwe mu mabohero kandi ko rero Bunyoni yama yarahawe imiti ikenewe. Nubwo rero biri uko nguko ivyo biratandukanye n'ibyo General Bunyoni yashikirije ibijyanye n'ifungwa ryiwe. Urongoye sentare Ntahinyuzwa Gamaliel Nkurunziza yaratangaje ko ingingo ijyanye n'irekugwa ry'agateganyo izofatwa mu masaha ashika muri 48 kubigendanye n'isamburwa ry'urubanza. Ingingo izomenyekana ku kiringo cy'iminsi yarwa muri 30. Ubwo urubanza rero rukurikiranwa na benshi mu Burundi aho icyo gihanganye nyine co mu ntwaro kigerageza kugomba ko rero uburenganzira bwiwe rero bwubahirizwa mu gihe cyaraciriwe ibihano biremereye cyane bikomakomeye cyane nyine by'ifungwa abona ko rero nyine ritemewe nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho abivuga. Gushika uno mwanya kandi General Aigeme Bunyoni benshi baravuga yuko ari mu munyuru w'akarenganyo nkuko amakuru yama aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga, ndetse gushika uno mwanya amakuru akomeza kugenda aratugeraho cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugera birafata indi ntera. General Aigeme Bunyoni arafungiye mu yohero rikuru rya Gitega aho yagirizwa ibyaha birimo kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkuru kwagariza gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ndetse gushika no mwanya hakaba hari n'amakuru akomeza kugenda aratugeraho avuga yuko hari undi nawe nyine yama ariko ari mu mazi abira nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Akaba ari umwe rero mu bagize uruhara mu ishingwa ry'ibitaro bya Kira Hospital. Kira Hospital ni imwe mu bitaro biremere cyane nga mu Burundi bizwiho ko byoba ari ibya mbere biremere cyane aho bivurirwamo n'abategetsi baremere cyane ndetse n'ibindi bihangange nga muri politike y'u Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Uyu rero wagize uruhara ruremere cyane nyine akaba ari muganga Christophe Sahabo, nawe araherutse gucirirwa urubanza we yaraciriwe gufungwa imyaka yarwa muri 20 ndetse no kunyagwa amatungo yiwe. Nibyabaye kwa gatanu uheze hari kwigenekerezo g'14 Ruhuma 2025 Senare nkuru ya Muha yaraciriye urubanza rwa muganga Christophe Sahabo agira akwizerero imyaka 3 mu munyururu nyine w'akarenganyo. Senare yamushize ko rero icaha yise nyine cyo gukoresha impapuro z'ububeshi canke impapuro mpimbano ica imanisha ibi bikurikira: umunyururu w'imyaka yarwa muri 20 mu gihe icaha gisanzwe gyanishwa umunyururu w'imyaka 5. Senare yaraciye kandi imushira ko rero ico caha inshuro 4 kugira ngo imushire ko rero umunyururu w'imyaka iharagwa muri 20. Ihadabu y'imiliyoni 7 z'amarundi indishi y'imiliyoni 178 z'ama euro ndetse nkuko bizoma bigaragara na miliyoni 8,600 y'amadolari y'amanyamerika gufata amatungo yiwe yose ari mu Burundi, kuzana imitahe mu Burundi bisa no kwishira umugozi mwizosi nkuko bizoma bigaragara. Muganga Christophe Sahabo kandi yarangije amashuri yiwe nyine mu kuvura amaso mu gihugu c'Ubusuwisi, araheza agaruka gukorera nga mu gihugu ciwe. Mu nyuma yarondereye abo bafatanya nyine bo mu Busuwisi, arondera abaganga b'abarundi anatahuza amwe rero mu mashira hamwe rero ya leta, maze batanguza ibitaro by'akarorero mu karere babyita Kira Hospital. Igihe Perezida Nkurunziza yugurura ibyo bitaro nyine muri ntwarante 2015 yarakeje bidasanzwe muganga Christophe Sahabo ku karorero keza nyine
yatanze nk'uko vyama bigaragara. Ibitaro vyarateye imbere cyane, abagwayi bo mu karere barabihuriramo nyene bitangura kwinjiza amahera menshi mvamakungu. Muri 2022 abatwara Burundi barumvise ko rero ibitaro vyari bigiye kuronka amamiliyoni menshi cyane y'amadolari avuye hanze, banikanga ko rero yamaze gushika. Ibyago vya muganga Christophe Sahabo rero byari bitanguye. Muganga Sahabo yaragize Imana igihe iperereza ryazaga kumunyuruza hari ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatatu 2022, ryasanze ari kumwe rero nk'uko vyoma bigaragara, ryarasanze ari kumwe n'umuzungu. Ubundi hariho rero umugambi wo kumunyuruza burundu nk'uko rero bimaze kugenda birakorerwa abagwizatunga batari bakeya, nka Honorable Oscar Ntasano muri Ndamukiza 2017, Evariste Nyandwi batazira amatwi muri Kigarama 2016, ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo nk'uwitwa Tutibagiye, igandagurwa ry'umuvunjayi Rurangiranwa Jackson Simbananiye batazira Kirahwata muri Rusama 2020. Muganga Christophe kandi Sahabo ntiyabaye nyene acicwa. Igikorwa cyambaye nyene carabaye ico kuremantanya ibyaha bumushira ko rero kugira bamunyage Kira Hospital. Byaratwaye imyaka irenga 2 kugira ngo nyene baronke ibyo bapfundikanya. Aho rero nyene ntitwibagiwe iterabwoba ryarakorewe umushingwamanza wiwe nyene Metere Sandra Ndayizeye, kugeza naho nyene abanza gufungwa hanyuma agategekwa guheba rero kumuburanira nk'uko vyoma bigaragara. Urubanza rero akani akamaramaza. Biraboneka yuko rero ari intumbero yo kunyaga urukomba amazi nyene amatungo ya muganga Christophe Sahabo. Ico babaje kurusha n'ingene rero na bya bitaro byarateye bisubira inyuma kuva muganga Christophe Sahabo afashwe agafungwa. Muganga Christophe nk'uko byuma bigaragara harasigaye ko rero nyene yuguruza urubanza yaraciriwe, ariko naho nyene uwutegeka ni wa wundi amatwi adusumira nyine. Inyuma y'amagogwa ya muganga Christophe Sahabo hari abakomeye nyine na cane bo hejuru nyine imbere batatinye kwiyerekana mu bihe rero bimwe na bimwe. None twiteze gute rero imbere gute mu gihugu kikora ibintu nk'ibi ngibi atabutungane ataterambere rishoboka? Ni bande rero bazozana imitahe yo kuri rero mu gihugu amafaranga yabo ari n'ubuzima bwabo bidakingiwe nk'uko vyoma bigaragara? Evariste Ndayishimiye mu myaka amaze arongoye Burundi aragirizwa ibyaha byinshi birimo kugerageza kwivugana abo badahuje cyangwa se abadahuje ibyumviro nawe, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu ngubu Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeje kugenda arashinzwa n'abatari bakeya, higanjemo ab'imiryango imwe n'imwe yiganjemo iharanira agateka kazina muntu nka Human Rights Watch, ndetse n'abaharanira ndetse n'ishami ryaho gita ku mpunzi HCR, ndetse n'abandi bamwe na bamwe bamwagiriza kuba akomeza kugenda aragira uruhare rero mu kugandagura, mu kunyuruza ndetse no kuburiza igufa bamwe rero barimwo abo badahuje ibyumviro bya politike mu Burundi. Leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaremeje ko igisagara ca Bukavu umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo cyarafashwe n'inyeshamba z'umuhari wa MTSR uhanganye n'igisirikare cy'igihugu. Mu itangazo ubutegetsi bwarakishije ku rubuga rwa X ku mugoroba w'ejo kuwa Mungu, ubushikiranganje bwa Kongo bujejwe rero kumenyesha amakuru bwemeje by'umwariko agirije igisirikare cy'u Rwanda bwaragirije igisirikare cy'u Rwanda mu kwemeza ukwinjira kw'ingabo z'u Rwanda n'abafasha bazo MTSR muri icyo gitondo cyo kwa Mungu nyine ku mugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Muri ubu butumwa kandi bwagiriza amenya igisirikare cy'u Rwanda, umushikiranganje ajejwe kumenyesha amakuru akaba umuvugizi wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo akaba minisitiri tumatumanako n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya aravuga ko iki gihugu kibandanya kwica amatwi mu mugambi wacu wo kwigarurira ubutaka
gihonyanze ibyemezo by'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere iraherutse kubera mu gisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho cange nkuko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga ndetse no kwiyabagiza akamo kamakungu gasaba rero ihagarikwa y'intambara. Leta ya Kongo ishimangira ko rero iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo isubize ibintu mu buryo igarukane umutekano n'ubusugire bwayo. Bukavu, Goma n'utundi duce twose twarigaruriwe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ni ikimenyetso cy'uko rero duhanganye n'umwansi. Twese tugume rero duhagaze turi maso, twihanganye kandi dufatanye mu nda muri iki gihe kigoye, turi inyuma y'ingabo zacu n'umukuru w'igihugu cacu ndetse n'umukuru w'ingabo. Niko ubwo butumwa bwa Bwana Patrick Muyaya nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga cyangwa se nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Leta ya Kinshasa itangaje ibingibi inyuma yaho nyine mu gitondo cy'ejo kwa Mungu igisirikare ca RDC kizwi nka FARDC kitangarije ko rero icyo cyagenzuraga igisagara ca Bukavu, ariko amashusho n'amakuru ava rero mu banyagihugu baba rero muri icyo gisagara akemeza ko abagwanyi ba M23 bariko baragenzura icyo gice. Amakuru abandanya yiyamiriza iyi ntambara ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika rikagabisha ko rero Kongo ishobora gusambuka rikongera n'ubundi rigasaba ko abagwanyi ba M23 bava mu turere bamaze kugenda bigarurira. Ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ubumwe bwa Buraya bivuga yuko bifise ubwoba ko kubiriko birabera muri aka karere k'ubuseruko bwa Republika Demokarasi ya Kongo, bigasaba guhagarika intambara ndetse no kubahiriza ubusugire bw'ibihugu bindi. Aho yari kwikoraniro ry'abakuru b'ibihugu nkuko bikomeje kugenda bigaragara ry'abakuru b'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia, umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yarasabye ko rero hoba ibiganiro vuba bwangu, akagabisha ko rero atanyishu ya gisirikare izoshoboka. Perezida Félix Tshisekedi wa Kongo yagiriza u Rwanda ko rero rufise intego yo kwigarurira akarere, agasaba amakungu ko yofatira ibihano iki gihugu cyagirizwa rero ko ari cyo gifatiye umuriro nyine inyeshamba za M23, ibyo leta ya Paul Kagame ibandanya yamirira kure. Perezida Tshisekedi arasaba kandi amashiramwe y'inkino ku isi harimo NBA, Formula 1 n'imigwi ikomakomeye cyane y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya nka Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal bisanzwe rafisanye amasezerano n'u Rwanda yuko rero amasezerano yo gufashanya afitanye n'u Rwanda mu gihe intambara ibandanya ikomera igatuma rero ibihugu amajana n'amajana bata izabo yohagarara. Kugeza ubungubu kandi Perezida Kagame arakomeza kwagiriza leta ya Kongo ko ikomeje gukorana n'imigwi imwe n'imwe yiganjemo iyiterabwoba, ndetse gushika no mwanya akaba akomeje kugenda arasaba ndetse aranagaragaza neza yuko nyine ibiriko bigaragara biteye impungenge, ndetse akanasaba yuko nyine u Rwanda ruzogumishaho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Kongo yokomeza gukorana nabo nkuko bikomeje kugenda bigaragara, biganjemo abafideleri bagirizwa kugira ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa aho ingabo z'u Burundi ziriko zirashaka uburyo rero zogaruka mu Burundi mu nyuma yo kubisabwa n'umwari wa M23. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibikomeje kuvugwa ndetse n'iby'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi butangaza ku itangazo ry'umwari wa M23. Ndabashimiye.